Amahoro y'Imana yongera abane namwe bakunzi ba televiziyo Heritage. Uni wa mugoroba mwiza tugomba kuganira mu kiganiro c'ingo n'imiryango, aho tuza kuganira kuri teme ivuga ngo kurongora neza umuryango n'ibindi bikorwa vyo hanze y'umuryango. Uburongozi ni karahara mu ruganda ntibacura, kandi nubwo umuntu yobiha agaciro canke ntabihe agaciro, ni ngombwa abe umurongozi. Abagabo bo basanzwe bazi ko Imana yabagize abarongozi b'ingo zabo, ariko rero biranashika ko iruhande y'ubwo burongozi bwo mu rugo asanganywe hakiyongeraho no kurongora ibindi bisata hanze y'umuryango, turavuga nk'ishirahamwe canke ishengero eka n'ibindi. Ego reka tuduge kw'idonido ry'ikiganiro cacu mu mwanya ugiye kuza, aza kubifashwamwo n'umutumire wacu akaba umukunzi wa televiziyo Heritage, kandi nibaza ko ntihenze cane. Murakoze cyane ntimwihenze. Nitwa Onesphore MANIRAKIZA, ndi umwe mu bungere basha amatempo, ariko kandi uretse ko ndi umukunzi wa televiziyo Heritage, ndi mu bayikorera mu by'uburongozi bwayo. Imana ibahezegere cane. Ikaze nigwanye pasteur. Murakoze cyane. Ego tutuge kw'idonido ry'ikiganiro cacu. Ego. Ego naho pasteur umengo biramenyerewe cane, mbega umuntu ntashobora kwibaza ngo arazi ico arico uburongozi bwiza, ariko ugasanga ntanabizi. Ni iyihe nsiguro nziza y'uburongozi bwiza bwa pasteur? Urakoze cyane. Iryo jambo nivyo riravugwa kandi mbere rikifuzwa ku murongozi, mugabo ntiritahurika kumwe, kuko kenshi na kenshi rigomba kwitiranwa n'umutegetsi. Umuntu atanga amategeko, singomba ngo umutegetsi abe umurongozi nkuko vyari bikwiye. Cyane cyane rikitiranwa n'umuntu yene atanga amategeko, mbere rimwe na rimwe anarenza urugero. Ariko naho umurongozi ari ahantu atanga amategeko, si umutegetsi, ni umukozi. Gute? Ni umukozi akorera umugwi kanaka mu kuwufasha kubona iyo uri kuraja, iyo ukwiye kuja akazoza kawo, hanyuma akawufasha kukagenderamo, kugendera muri urwo rugendo ko kujana iri kuraja, akawufasha mu kubitwararika, akawufasha mu guhangana n'ibibazo, mu kufasha gutora ibibazo bihanze uwo mugwi, hanyuma akaba intangarugero y'ingena botora inyishu ivyo bibazo. Mu vy'ukuri umurongozi n'umuntu inguvu ziwe zirimo uko kunabona kazoza nuko kunatora inyishu z'ibibazo zerekeye, kandi birangwa n'umutima wo kubungabunga no kwifuriza neza n'iterambere ry'uwo mugwi arongoye uwo ari wo wose. Yego. None umurongozi n'umutegetsi batandukaniye he? Umutegetsi arashobora kuba ari mu kibanza cyo gutanga amategeko, mugabo uwo mutima wo kwifuriza kazoza abarongoye ntuburiho. Bihagaragaye mu vyo ingena vyigenzamwo, ugasanga ikimuraje ishinga si neza yabo ari imbere, ugasanga mu vyakora biranyuranye n'uronderera neza abariko aritwararika. Hanyuma rero bizorangwa n'umwimbu wiwe, mbega abantu arongoye cyangwa abantu nariko aritwararika bariko baratera intambuko, bariko baratora inyishu ibibazo bafise. Iyo rero umuntu bimunaniye gutora inyishu ibibazo afise, bimunaniye kuzana kugubwa neza, umubano mwiza wabajejwe, uburongozi buba bwamunaniye. Kera mu gihe c'abami bacamubwira yihubuke kubera bakereye uwundi mutware, ko abarundi bama babigenza. Umuntu ashikiwe n'ivyago vyinshi, umwami ashikiwe n'ivyago vyinshi, ntabitorere inyishu, byabishoboka, byabigaragara yuko byamugoye. No mu bihugu bimwe bimwe biteye imbere ivyo birahari. Iyo umuntu ibibazo bitera vyongerekana, ntatore inyishu, ntateza imbere abantu, abamwegereye baramubwira ati yamara wokinjura, vyakunaniye. Rero ahandi ko mvuga hari abo bigora, nabo bigora pana kugora, n'abasamara ntibakora ibyo bateza gukora. Rero si wari wese imbere y'umurongozi,
kuko izo nkomezi zo kubona kazoza zo kugasigurira abantu ngo bakinjiremo batagoberewe nizo gukorera abantu ngo bagendere mu gutora inyishu ibibazo byabo ntizifise bose kubera ntizifise bose bivaye n'umugwi barimwo hari igihe hari abadafise izo nkomezi zo kurongora bashobora kurongorwa ahantu tugiye mu rwego runiniya yego tukiri mu rugo naho turi mu rugo rero aho harakomeye gose niho uburongozi budahungwa mugabo urazi yuko ingo zose zitamerewe neza none bisigura iki bisigura ko hariho abarongozi babi n'abarongozi beza mu ngo mbere biranaza kwandukira no hanze umuvyeyi atitwareka abana biwe ntabategurire kazoza abarya umutima abatubona bangara amabarabara kandi bagifise abavyeyi wumva uwo murongozi abajejwe yakoze akazi kiwe yagiye mu kibanza cy'umurongozi muga ntiyakoze icyo umurongozi akora rero mu rugo rero haragoye gose kuko nta wahamusubirira niho cyo tubona yuko hari ingo nziza zimerewe neza zihimbawe zifite abarongozi beza n'izindi zigowe zitatana zijyana zifite abarongozi babi canke babi mu buryo bwo kutagomba gukora neza nababi mu kutagira umwimenyerezo wo kushobora gukora ibyo ajejwe murakoze cyane kubizo sigure pasteur mbega tukiri mu rugo nyene ko tuzi ku mwasi w'urugari satani ntabwo yoba aja gutera ashikira uwo murongozi ugasanga yamuteye nyene nawe ntanabimenye ugasanga ariko akora kubera nabi kubera ico kibazo c'umwasi yamuteye urazi ko satani tumwagiriza byose ibibi kandi umwe niwe yavuze ati umurongozi ariho kubera ari ingorane yego atangorane zihari nta murongozi dukeneye umurongozi ariho kubera tutabona ingene ejo hazomera umurongozi akenewe kuko tutazi neza ingene ejo bizaba bimeze n'ingorane tuzohura zitubangamiye nizo hari igihe tuba tuzizeho tutumukeneye niyo kubera tutazi zizodushikira cyo gituma dukeneye umurongozi ubwo kuvuga rero ko satana ntera nibisanzwe ni imwe mu ntambamye urugo rufise abansi barutera ni mu kibano ni ugwangara ni umwansi ivyo rero sinsigura ihagije ahari ngo agwane n'uwo mwansi naho nakubwiye nti hariho umwimenyereza ataza gukora hariho indera ataza kwiha kugira ngo umwansi ntaronka haca ngo hava sambura urugo rwiwe Imana ibahezagire cyane murakoze cyane ikiganiro ni ikiganiro cingo n'imiryango turiko tuvuga ku burongozi bwo mu rugo n'uburongozi bwo hanze y'urugo mbega pasteur uburongozi bwa mbere bubera hehe hagati yo mu rugo no Burundi burongozi bubera hanze y'urugo urakoze twari twabibuze mu kibazo ca mbere twavuze yuko aha abagabo ini wacu tema ko urugorongoye n'umugabo abagabo bose n'abarongozi bingo zabo rero haba bibiliya haba umuco wacu w'ikirundi berekana yuko uza kurongora abandi yarakwiye kuba ari warongoye neza iwe hatangura yego bibiliya hari ico bivuga ko cyane gose mwohabwira abariko baradukurikira yego muri Timoteyo mukete Paulo n'ike Timoteyo ya mbere igice cya gatatu yego reka ndahababwire harabivuga gose ku murongo baba bariko bavuga umuntu arongora ishengero umuzi wa shengero rempere ku murongo wa kabiri gatatu kabiri kete rya mbere Paulo n'ike Timoteyo gatatu kabiri nuko umuzi wa shengero akwiye kutaba kumugayo kandi akwiye kumugaba afise umugore umwe gusa abo utarenze urugero yitonda aganza ingeso ziwe akunda gutanga indaro afise ubwenge bwo kwigisha gatatu ataramunaho umuvinyu cyangwa umusinzi ariko amugwa neza atitoraguza atari inkunzi y'amahera kane niho nagomba kuvuga aganza neza abo mu rugo rwiwe abana biwe bamwumvira yanka umugayo wose gatanu bacavuga ngo ubutazi kuganza mu rugo rwiwe yoshobora te kuzigama ishengero ry'Imana umurongo wa 4 no wa 5 uvuga by'umwihariko umuntu akwiye kurongora ishengero
n'umuntu yashoboye kurongora urugo rwiwe agahindero abana biwe mu rugo rwiwe hakaba amahoro n'urutonde n'ituze bacamwita umuzabashengero cyangwa umushinga ntawe w'ishengero nagenda gufinde no mu muco w'ikirundi no kubabibona kera bavuga abashinga ntahe ikintu baraba n'ubu bariko barabigarukana baraba ko uwo muntu iwe hari impore umushinga ntahe yaba ari umushinga ntahe vy'ukuri yaba ari umuntu iwe haba impore hatama induru abana biwe bitonda umuntu afite abana babasoma ntiyoba umushinga ntahe nabanga oya ntiyaba umushinga ntahe ariwe birirwa baracira imanza umva ariwe yocira imanza yaba ari umuntu vy'ukuri we atunganya neza ivyo mu rugo rwiwe kandi aho nta Bibiliya rero bwavugwa birahuye n'uwo muco kandi yitwararika abandi uretse ko iwe ahatunganya neza n'urya muntu hakomwe bavugije induru agira umutima wo gutabara aronka umwanya wo kuraba ibibabaje abandi kuko iwe yabitunganije neza no mu muco w'ikirundi haba mbere no mu mikorere y'intwaro mugabo cyane tuvuze muco w'ikirundi umurongozi akwiye kuba umuntu iwe atwara neza kubera iki none urwo rukundo rw'abantu ugomba ko umuntu akunda abantu hanze adakunda biwiwe agwadukana rukuye uwo mutima wo kugomba kuzigama gutegekaniza akazoza abakozi n'ibiki atari ko ategekaniza akazoza biwiwe awadukana mu biro canke uba muriwe awimenyerereza muhehe umutima wo gukinga ntagire ibishikira abakozi akaraba kazoza ivyo vyiyumviro vyaduka gute muri we mu gihe adasanzwe yahora bigendera mu rugo rwiwe bene ngomba wumve ko urugo nirwo rubuga rwo kwimenyerereza rw'umurongozi utarongoya neza iwe mu vy'ukuri nibi vy'amashuri vyaje biraba impapuro z'umutsindo bikibagira umuntu icari niho uza gusanga abantu bataye ingo abantu batagira ijambo iwabo aribo bategeka aribo bariko baratwara amashuri batwara ibigo bitanga indero umuntu atagira indero niwe atanze arongoye ikigo gitanga indero we numva ko ibintu vyacuramye mu vy'ukuri umuntu atanga indero yarakwiye kuba iwe bamuravye ati vy'ukuri indero yiwe mu rugo rwiwe iraturemesheje naza tubwire ivyo twagira naciye mvuga menshi mugabo wavyumvise birakwiye byari n'ibinakenewe kubera bariko baradukurikira nabo barabikeneye sinajeyo gusa nabo bariko baradukurikira none gapasiteri ni kubera iki uwo mutima wo kuzana abantu uno munsi badakwiye badafise ubwo bushobozi bwo kurongora abandi uwo mutima wo gutora abo bantu utumwa niki uva kuki insiguro ya mbere no gerageza gutanga ni ibihe by'amajambere ibihe by'amajambere byimye ijambo abantu batize bishira imbere abize mugabo kibagira yuko kwiga ntibisigura guhinduka ubumenyi bw'amashuri ntibujana no guhinduka k'umuntu cyo gituma umuntu akubuza kunywa itabi akasigarana renywa usohotse akubwira ati ntunye inzoga mugasanga wewe ziri mu kumwica nane wumva byo kwiga hari cyo bipfana n'ivy'indero n'ivy'imero z'umuntu n'ivyo kwitwara k'umuntu rero kubera abantu twashize imbere ubwenge bwo mw'ishure n'amashure twaratse ijambo abafise ijambo bamwe batureze usanga turi mu maboko y'abantu rimwe na rimwe bafise ubumenyi bwo mw'ishure muga batagira ubwenge bwo kurongora nabwo abo batirongora rero ni bihe by'amajambere ikindi n'umutima ugomba gukora nabi iyo umuntu agomba ko ibintu bitagenda neza ashira imbere umuntu atabikwiriye rero hari abantu babibonamo izindi nyungu kurongora babibonamo amaronko rero bagaca babigwamwo atari uko vy'ukuri babishoboye ari uko ari ubuzima ari uko bimuzanira iterambere ahandi ko mvuga hanze y'umuryango mugare mu muryango haca hamwerekana mu gihe vy'ukuri atabishoboye nene ntashobora kuba yorongora neza hanze y'umuryango yorongora nabi hanze y'umuryango mugahe indani mu muryango akarongora neza ntibikunda
birakunda mugabo mu vy'ukuri aho uza gusanga ari ubumenyi bwiwe yagiye mu bintu adashoboye by'ubumenyi mugabo je ndavye umwitwararika umurongozi agira mu vyeke kwitaho abana ye kurongora no kwitaho abantu kurongora no kuraba kazoza kurongora no kuzana mu bano w'abantu ukamera neza kurongora no kuraba ko ivyankenerwa vyose vyabonetse yego umwimenyerezo rero uri muhira utangurira muhira mugabo rero nk'uwogenda gukora mu bintu atize ngaruka kuri cya gice cyo kwiga vyogorana naho arongora muhiriwe ugaca muha ivyerekeye nk'ivya gisirikare atavyize ntiyo bishobora ugaca mwereka ivyerekeye kuvura araza kubungabunga abantu mugahageze gufata ingingo no gutorera inyinshi ibibazo bijanye n'ubwo rwego arimwo ahari amashuri arakenewe muga amashuri akwiye kuza kwiyumvirirwa kuvyerekeye rwego arimwo n'ibibazo vyago muga kuvyerekeye gutunganya abantu gutunganya neza ubutunzi kuzana ubutungana hari vyo samashuri ivyo nituvyiga ivyo ni ingena warezwe ni ingena wigenza ni ndero wahawe yego murakoze cyane pasteur murakoze kubwiza siguro nibaza ko bariko baratwumviriza bariko baratahura kandi babwirizwa gushira mu ngiro ivyo bategerezwa gukora bakabikora neza. Pasteur nagenda babaze ubuye mwebwe muri pasteur murarongoye ishirahamwe rimwe canke abiri sinzi mukora ibikorwa byinshi mbe pasteur mubona mwebwe nk'abarongozi mu rugo mu ishengero mwishirahamwe mubona muronka akanya gakwiye kuri ivyo bisata byose mujejwe vyo kurongora? Urakoze jewe naragira ubuntu mu mwaka 2007 ndonka nza kwiga hano ijambo ry'Imana ikigwa cerekeye umwungere n'igikwa ciwe caramfashije gose caracuruye ibintu nahora nibaza nari nakuze mbwirwa nibaza ko nabandi bakibigenderamo bavuga yuko yatangura ibikorwa vy'Imana umuryango kaza mu nyuma abo bantu gasanga umuryango barawutaye bakavuga ati nitavye Imana irababona ndazi nabo usanga umugore yagiye kuvyara atari hari kandi yagiye yabiteguye yagiye kugirirwa cesarienne yego ivyo rero nagira ubuntu bwose niga yuko umuryango uzi imbere y'ibikorwa umuryango wanje uzi imbere y'akazi njejwe uzi imbere y'ishengero ndongoye uzi imbere y'ukuza gusigura ngaha kuri televiziyo iyo bambarira ko umwana bigoranye sinayikuza naca nsubira inyuma kuko nta wundi yo mundabira akantu kamwe kankoze ku mutima bariko baratwigisha bavuga ngo umugeni wa Kristo arafise abantu benshi bamwitwararitse ariko umugeni wiwawe ni wewe wenyene mwitwararitse upfuye nta wundi azomwitwararika hazobaho inshuti mama wanje bazogira ante azomufakazi azogira ingorane nta wundi azomwitwararika ketse aronse amahirwe akaronkunda mutwara bubakana nawe rero ivyo byatiye bituma nta bintu na bwarongore vyinshi byaciye bituma jewe nitwareka gose urugo rwanje byukuri sindiko ndashikuza navuga yuko abana nigende bitora ku ishuri abana ndabatora saa sita ku ishuri kiretse rimwe na rimwe vyumvikana kandi abashoferi ndafise ukaza mugo uwo mwanya wo kubana nabo uwo mwanya yuko abakozi batabagirira nabi uwo mwanya yuko hatoba ibintu jewe ntazi kandi ari bujewe njejwe nta wundi se wabo afise uwo mwanya wuko twubaka ubucuti buzomfasha nibakura ko tugumana ubwo bucuti ntegeza kugumana rero jewe ndababa hafi je ntakari mu rugo ni gake ntaha sambiri y'ijoro ni nka kabiri mu kwezi izi nama z'uburongozi izo nemerera ngo zishike mu masaha ninge kuko jewe saa moya y'ijoro igeze umutima uburi muhira ntibakwiye kuryama ntarashika kuye kuganira nabo ndasengana nabi iminsi yose mbere yuko turyama mbere rimwe na rimwe baranga gufungura ntarashika uko nivyo nabamenyereje kubera iki nani ko rigenda ko ari mu burongozi njero bwa mbere nibo kandi ubwo nta numwe ndabutuma ngo abunkorere abakozi tuzana mu mazu yacu barafite yadufasha muga ntibarongoye mu mazu yacu none nindaraba ko batagira rero ndarongoye ibintu byinshi menovuka ndi mu bintu nkabishika nka 6
hamwe n'umuyobozi hamwe ntwara amanama ajejwe ibikorwa conseil d'administration ibintu byose ndabipanga nisunze urugo rwama rurimwe mu byo mpanga iyo hari amayinga amwe aba maremare harimo nk'ingendo nca ntegeza kuriha ingendo nagize nkaziriha umwanya nzomarana n'umuryango umwanya nzomarana n'abana ego Imana ibahezagire cyane abariko barabumviriza bavuga bati none mbega madamu wiwe ntiyoba hafi y'abo bana ko ari bo avuga ngo niwe ababa hafi abatwara ku ishuri basangira mwobabwira iki abantu biyumvira gutyo kuko benshi bazi ko umuntu wo kuba hafi ari umudamu umuntu wo kuba hafi abana ari umudamu nivyo hari ivyo umudamu yahawe je ntahawe kuboza ndashaka kuboza muga ntivyonyorohera nka madamu bikino ndabikora hariho kubagaburira kubihanganira urya mutima w'umuvyeyi w'umumama je ntawo mfise nkawe mugabo indero se madamu yayihawe indero y'abana itangwa na se none abo bana batagira umuntu bateramana babana none ndabarera gute urabereza abantu batabana n'abana babo baza bahabwa raporo yo nyine yagerageje bikanka bakaza bakubita gusa uwo muvyeyi aza kubita aca bigikoko abana baca bamwanga kurera se ugukubita ukubita iyo vyagoranye kandi ukubita kenshi kuko utabana nabo dufise abana bane no guharura ko maze kwakubita kandi harimo n'imiyabagubu imyaka 16 14 13 umwe mbere sinda ndamukubita na rimwe namudabaza mbesha uzahavukura ntanakubise ati none uzonkubita mpoye iki ukubana nawe ukamukosora rimwe n'urukundo bibiri tuvuga ngo mubahane mubahanuye ukabanza ukamuhanura ukaza kumuhana vyanse kuko ufise umwanya wo kubikurikirana mugiye utaba mu rugo ugashika baguha raporo uvuga ngo uzonyambika ibara ucushi gukubita abana nabo umutima ukababara kandi umukubise atani ikindi gihe mwabanye ngo yibuka ati nanko bisarankunda ndavyita nk'umuntu afise bahera muri banke muri konti ya banke ugumye ukuramwe amahera konti sigera yera burya rero umuntu wese arafise mu bana banje ndafise konti y'ibigumbagumba konti emotionnelle uko ndabagirira akantu keza nk'abana nabo nk'abitwararika niko mbariko ndashirako amafaranga tuvuge ndarimanta uko ndabaha remarque uko ndabakubita uko ndabashira ku murongo mbariko ndayakurako mva arababara iyo rero nguma nkurako ntigera nshirako naho ubona abavyeyi bagera ahantu hari kimanga kinini n'abana babo birababaje kandi ivyo bihe bishika igihe mwari mukeneraniye igihe yarakuze mwagira muvugana ivy'abakuze uza gusanga ya myaka akiri muto ni wamugwaniriye ni wamubaye hafi ni wamuvugishije umuryagagura gusa nta mutima yigeza naco yibuka ciza cawewe kandi bikunda mutari kumwe none ko tuvyuka ijoro twiruka ku ishure tuvuga mu gisagara aho ni tuvyuka ijoro twiga ku ishure saa sita niho haragahengwe ko twobonana sintahe mwijoro ngaca nsaha baharyamye kubera namye mu manama dahera canke mu kabare canke ahandi none uwo mwana turabana canke dupanze hamwe iterambere rya none ryatandukanije imiryango gose kuburyo uza gusanga abana hari kimanga kinene ntibumvikana n'abavyeyi kuko ntibaronse akanya kukubaka ubwo bucuti Imana dutabare yego rero madamu arafise ishajejwe nanje ndafise ivyo njejwe tubikoze twese urugo ruca rugenda neza nirihe banga mwebwe ribafasha kugira ngo mushobore gukora neza ku buryo ibisata byose mukorera bibi ataki usanga cahohotewe ibanga jewe sinzi ko nza kuritora neza nuko jewe mu gupanga akazi kanje mu ndwi simpanga ngo nuzuza amasaha mpanga ivyo njejwe negeza kwibuka ivyo njejwe muri iyo minsi ndwi ndumu pastori mwishengero nihe minsi nayihaye ndi umuntu akorera ishira hamwe kanaka Great Rex Outreach aho mvara nihe minsi nabahaye ndakora na Antioch Foundation nihe minsi nzoba ndiko ndakorana nabo
ndi umuvyeyi nihe myanya y'abana nihe myanya y'urugo rero umunsi wanje ndavuvyuka ikintu cyose gifise umwanya wacu muga rero nza guheza indwi nabikoreye byose nza guheza indwi nakoreye ishengero ntibidoge kuko nabipanze nza guheza indwi ibidafise umwanya byadutse nicyo gituma bingora uwundondeye mu ndwi hagati je ntandonka kuko ndondeye mu ndwi hagati mba nayipanze taratangura mbere n'ukwezi ndagupanga kutaratangura kugira ndabe ko bya bindi bijejwe igihe uko indwi imwe yatwawe na kimwe nce ndiha mu kundi kwezi rero ibanga jeje wanje sugupanga umwanya no gupanga ivyo njejwe nkaraba kubikwira mu mwanya mfise nkaza ndabanguranya aho byo renganya na undavye je nama na agenda nama ndiko ndapanga bega nihehe nahemukiye ivyo njejwe mugabo ntakwiye guhemukira aho ntakwiye guhemukira kitsi gende mu rugendo ni mu rugo kuko hajya nakubwiye twabisomye mu jambo ry'Imana niho hanshingira niho mpungira iyo ndusha niho ndonka ivyangombwa niho bambwira batampema ni hata bintu bandondera ko bindi abandi bose bandaba ndazi ko bamwe bari fise ibyo bandondera ko kandi niho nzosazira niho imuhiri wa niho muhira niyo base militaire ni wa musoda yari ku rugamba bamurashe niho ahungira mu ikambi niho je mpungira rero nteza kuyitwararika gose uwo munsi nogira accident nka simbe ngishobora gukora wibaza nzoba ngikora ubwo buzi bwose njye rero ncanja hehe hajya nyene nkwiye kuyitwararika gose kuko niho musigwa musangwa niho nzosazira nibo nzogora nibo nzohanga ngwaye niho wumva abo bantu bagiranya nani yego turakundana namwe turakorana muga ntimuzi imbere yawe kuko jewe umunsi mu mpinduro no hindura byo njejwe muzoca muzana uwundi muntu kandi muzoca mo icubahiro ikimuma ikiramugiha ico njejwe ntimugiha jewe tuguha Imana iri muri ego Imana iri muri jewe mugabo nta muntu duhicubahira Imana iri muri mwebwe mugoro urumva nagobye ntakiri muri ibi bikorwa muzogwa muza kumbwira ngo tuje guha Imana icubahiro ngomba wumve yuko dusamazwa n'ubuzi tugasamazwa n'amabanga tukibagira ikirufatiro ni cyakindi musigwa musangwa n'urugo amabanga njejwe araza akagenda iteka mfise umunsi riraza rikagenda ubutunzi mfise umunsi buraza bukagenda muga ahantu nzokwama ndi abazo nkikuza umunsi wanje wa nyuma ntapfira amahanga naho nyene baranzana ikiziga ni babandi nyene nani gute bobo ari bono kwibuka ubwa nyuma kandi ari bo musigwa musango Imana baho mugisha cyane kuko mwaratahuye ibyo abantu benshi ngira bataratahura ariko n'Imana nabo yo kubatahuza nuko imbere yuko turangiza nagomba mu masegonde 30 mugira akajambo mubwiye abavyeyi abarongozi mu ngo no mu mashirahamwe atandukanye ko kubafasha nabo kugira ngo bashobore gukora nkuko namwe mukora. Umufaransa yavuze yuko n'umufaransa sinzi mu kirundi ko hariho umugani utaciyuza iwanje yuko ugomba kwigisagara cera mwe wese akubura mu imbere y'inzu yiwe barabitubwiye mu gisagara mwe wese ashira amapave ahantu akorera murabona ko igisagara kigomba gikayangane mu by'ukuri abantu benshi bagomba guhindura igihugu n'amahanga mugaba bagasiga ahari hakenewe kugira ngo Burundi buhinduke bumere neza nuko umwe wese mu rugo rwiwe aharongora neza nuko hazana ubutungane nuko hazana kwitwararika nuko hazana bya bindi byose tuvuga ngo birabuze mu gihugu bizane iwawe uwundi wese abizane iwe witwararika umuryango wawe ugaburire uronderere uzosanga igihugu cyose kikayangana ubwo no bwa mbere bwa kabiri uko turiko turafata abana bacu turiko turaha igicapo ingene Burundi buzaba bumeze ejo namba tutitwaritse abana bacu ngo tubaho uburangamutima bwiza twemera bwubatse igihugu cacu tuzobareka baregwe nibarabara ejo abarongozi bazobara abantu badashoboka batagira uburangamutima batagira agaciro ibi byose twubatse bashobora gusambuka rero
nagoma intege abavyeyi banyumviriza uko dukora ubuzima bwacu uko twitwara ku miryango yacu twibuke jinge na hazobasa twibuke Burundi bwejo igisirikare cejo amashuri yejo ubuvuzi bwejo mbe buzaba bumeze gute buzaba bumeze ukuntu tuko turafata abana bacu ico turiko turababwira iyi mugani akarorero tubereka rero ivyo birantera n'ubwoba kuko aba bana bacu n'iryo ragi tuzosiga tutakiriho. Amen. Imana yo mwijuru ibaho umugisha pasteur. Amen. Murakoze cyane nukuri murakoze gufasha abantu bariko baradukurikirana nizera neza ko niyo wabishira mu ngiro ingo zacu zizobaho zihesha icubahira Imana nuko turarangije bakunzi ba televiziyo Heritage shaganiro cacu naho kirangiriye Imana yo mwijuru ibaho umugisha naho kuwa kabiri nk'aya mango murakoze cyane.